Ku izina rya data rya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Turabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi ku izaburi y'106 turayihera ku karongo ka 15 kugeza ku ka 29. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubuhemu bw'Isirayeli n'ukudahemuka kw'Imana. Yarabahaye ibyo basabye hanyuma ituma umutima wabo ushira uyonga. Baragiriye ishari Musa bari mw'icumbi, barigirira na Aroni umweranda w'umukama. Isi yarasamye imiradatani ipfukiranya umuryango wa Abiramu. Umuriro uraka mu muryango wabo, urubeya rurigita ababisha. Baracuze ishuri bari i Horebu, bakubita inkoro hasi imbere y'igishusho c'icuma gishongesheje. Ubuninahazwa bwabo babusubirije igishusho c'ishuri irya ibyatsi. Baribagiye Imana yabarokoye, bibagira ibintu bihambaye yakoreye mu Misiri, ibitangaza yakoreye mu gihugu ca Kamu, n'ibintu biteye ubwoba yakoreye ku kiyaga c'urufunzo. Yariko iravuga ibyo kubahonya iyo hataba Musa yitoreye. Yahagaze mu kirengero imbere yayo kugira ngo ateshe ubukazi bwayo kubatikiza. Baragaye igihugu giteye igomwe, ntibemera ijambo ryayo. Baridogeye mu mahema yabo, ntibumviriza ijwi ry'umukama. Yababanguriye ko ukuboko kwiwe ngo abahonereze mu bugaragwa. Ahonye uruvyaro rwabo mu mahanga, ahonye uruvyaro rwabo mu mahanga, kandi abashwiragize mu bihugu byose. Baracuditse n'ikigirwamana citwa Bahari c'Ipehori, barya imbagwa zagenewe abapfuye. Barashavuje umukama mu bikorwa byabo, ikiza gica kibadukamo. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimira Imana. Aleluya, amen. Abana b'Imana turacyabandanya zaburi y'106, ni nini cyane ariko tuzoyigendako buke buke. Ijambo ry'umutwe twabonye riravuga ngo ubuhemu bw'Isirayeli n'ukudahemuka kw'Imana. Ku karongo ka 15 havuga ngo yarabahaye ibyo basabye hanyuma ituma umutima wabo ushira uyonga. Aha ngo yarabahaye ibyo basabye Imana. Abanyisirayeli bari mu bugaragwa baragumuka yuko inzara ibarembeje, kujyama no gusaba batakibyishimiye. Imana igahe bikabaha intwari, ikabaha imikati, ku Imana itagira kandi ikabaha ibyo kurya biri special bivuye mu ijuru, ariko nabwo bakanka bakabyanga. Buriya rero niyo gituma Imana ishaka kwitoraniriza abantu nyene izoshira mu bwami bw'ijuru, kubera ipfuye kuzira yorora bibonye bose ngo bagiye mu bwami bw'ijuru. Bozohinduka bagezeyo bigahinduka ati dushaka kwisubirira mu isi twarambara uko dushaka, tukambara ubumini tugashira kwingohe mu maso, none hano mu ijuru ntabyo turiko turaronka. Imana idutabare cyane.
none rero mu ijuru hazojayo abantu batikunda, abantu bakunda abandi badakunda umubiri wabo, kuko turiko turaraba hari abantu bikunda. Ibaze nko kubona umuntu akubita k'umushatsi w'ibihumbi 100, agakubita kw'ingohe z'ibihumbi 100, agakubita ko na twatundi bashira, agashirako bijya byo ku muntu wa by'ibihumbi 100, agakubita ko kw'inzara z'ibihumbi 100, agakubita kamahereni n'ibintu ku maguru ku nzara. Ibyo byose ugasanga umuntu yidekoye ku buryo yidekora ku mafaranga atagira uko angana. Kuba yafise bo murazi ko baca bidekoresha utuzahabu n'ibindi. Umuntu akabikora uko kandi azi ko umubanyi wiwe araye ubusa, canke abana bo mu muryango wiwe hari abatakija ku ishuri. Murumva rero ntibiba byoroshe. Rero Imana ntakitari yagize aba bantu, yarabahaye ibyo basabye, hanyuma ituma umutima wabo ushira uyonga. 16 baragiriye ishari Musa bari mu icumbi, barigirira na Aroni umweranda w'umukama. Ngo bagiriye ishari Musa barigirira na Aroni. Murazi ko nyene bariko baragenda mu bugaragwa, bagera aho bagumuka na Musa na Aroni bakabagirira ishari. 17 isi yarasamye imira Datani ipfukiranya umuryango wa Abiramu. Isi yarasamye imira Datani, ani hamwe Datani n'abiwe n'aba ba Abiramu nyene bagumuka, bakagumuka na Musa, bakavuga yuko badashaka Baroni, bikagera naho baza gucana ibyotezo. Mbese ubundi Musa avuze ijambo rimwe isi ikasama ikamira aba ba Datani n'abagore n'abana. 18 umuriro uraka mu muryango wabo, urubeya urigita ababisha. Ngo umuriro uraka, urubeya rurarigita umuriro, mbega ababisha barapfa barashira. Kubera iki? Kubera akanyaro kabo aribyo natwe twikoze uyu munsi, hanyuma n'ibintu n'ibyiza byatugwa ko ibintu bikatubera ibindi, ugasanga abantu bariko baraboroga kandi ari twebwe twikwegera ingorane. Imana idutabare cyane. 19 baracuze ishuri bari Horebu. Ngo baracuze ishuri bari Horebu. Aha naho nigihe Musa agenda ku musozi kuganira n'Imana, gutora amabwirizwa, hanyuma bagaca bicurira ya shuri, ngo bakagora Aroni ngo nabacurire ishuri bazoza barasenga, ngo kuko Musa batazi ingene byamugendekeye iyo yagiye. Hanyuma amahereni, gituma bamwe batacyambara amahereni n'ibindi bintu bimwe abantu bamwe bamuwa kutabyikoza, ni kubera kwa amahereni abagore bari bambaye n'ibikomo n'ibindi aribyo bakuye bagashongesha mw'icyo kizahabu k'igishuri. Bakubita inkoro hasi imbere y'igishusho cy'icyuma gishongeshejwe. Nicyo nyene icyo cyuma, iyo nyana bari babacuriye. 20 uburinazwa bwabo babushubirije igishusho cy'ishuri ijya ibyatsi. Uburinazwa bwabo bantu, urukundo Imana yari yabashizeko, igikundiro Imana yari yabashizeko barakiyambura, bagihereza iyo shure ngo yarisha ibyatsi. Kwanza ntiyarisha ibyatsi gusa, bari bagereranije ishuri inka, bagereranije inka bayigira ngo niyo mana yabo. Rero ngo ishuri irisha ibyatsi
bari bagereranije igishusho cy'inka nayo cyo nticyagomba no kujya. 21 baribagiye Imana yabarokoye, bibagira ibintu bihambaye yakoreye mu Misiri. Bibagiye ingene Imana yabakuye mu Misiri, bibagira ibintu bihambaye Imana yakoreye mu Misiri kugira bavemo, harimo bya bibugu, bya bikere, y'amazi atukura, wa mwana wa Farawo yapfuye, ifura zo mu Misiri, ibihute, urubura, ibyago byinshi mu Misiri barabyibagira. Imana idutabare cyane, natwe turabyibagira, ariko tuze turibuka kwibuka iby'Imana itugirira. 23 ibitangaza yakoreye mu gihugu ca Kamu n'ibintu biteye ubwoba yakoreye ku kiyaga cy'urufunzo. Ibitangaza yakoreye mu gihugu ca Kamu n'ibintu biteye ubwoba yakoreye ku kiyaga cy'urufunzo. Uyu Kamu ni muri babahungu ba Nowa. 23 yariko aravuga ibyo kubahonya iyo hataba Musa yitoreye. Yahagaze mu kirenge handitse mu kirengero, yahagaze mu kirengero imbere yayo kugira ngo ateshe ubukazi bwayo kubatikiza. Mbega Imana yagira ibatikize, Musa agira imbabazi, aje imbere y'Imana aratakamba, kandi muri Bibiliya hose munyimuka Misiri, mu maharura n'ibindi ibi byose mubisangamo mu bitabo by'amategeko, aha hose ibi byose niyo biri. Rero murazi ko Imana yababajwe n'ibyo abanyisirayeli bagira. Imana iravuga ati ngira ndabatikiza aba bantu wapi. Mugabo Musa ahagarara imbere y'Imana arabagira ati Imana niwabatikiza abanyamisiri bazitwengera, bazobona ko uri Imana wabakuye mu Misiri kugira ubahoye. Rero tsindira ishavu utubabarire. Imana rero igiri imbabazi, yumvira Musa ntiyabahonya. Bana b'Imana, burya Bibiliya yose usanga ihagaze ku banyisirayeli. Ahantu bihinduka ni mu isezerano rya rishasha. Nayo mu isezerano rya kera wumva cyane abanyisirayeli, kuko ari Imana yari yaratoye, yibaza ko aribo bari gushobora no gukwiza inkuru nziza mu bindi bihugu no mu banyamahanga, ariko bagumye bagora Imana. None rero n'ubu murabona muri Israel ibintu byaho ntibyoroshe, intambara ziriyo, barashaka kwigarurira Israel yose, barashaka Gaza bamaze cyangwa se Palestina na Gaza bamaze gushaka kuyifuta nyene bayifute kweri. Ariko nabwo uri kurasoma nyimba ari mu Barevi mu yimuka Misiri, ukaraba kiya gihugu cya Kanahani ukuntu bakigabanganye, cyangwa ko Imana yari yababwiye n'ingene bagiyomba kukigabangana. Kandi ukaraba ziya za Misiri zose, urabona neza ko nabajya abo muri Gaza cyangwa aba Palestina nabo bari bakwiye kuronkako, bari bakwiye kugira igihugu cyabo bitirirwa, bakabaha izina mu makungu, nkuko nabijya bihugu byose byagiye byimanyagura kuri Israeli, byose byogombye byahawe ijambo. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. 3:4 aravuga ngo 2:4 aravuga ngo baragaye igihugu giteye igomwe, ntibemera ijambo ryayo. 2:5 ariko naho tubavuge ko baragaye igihugu giteye igomwe, ntibemera ijambo ryayo. Ni ukuvuga abanyisirayeli barase kumvira ijambo ry'Imana, baragaye iby'Imana yabaha, barabigaya. Hari n'abagaye
kujanya muri Kanahani baranka kujayo kuko nubundi iyo uri kuraraba ya gihugu bitwa ngo ni Israeli bariko barapiganira harimo imiryango 12 harimo imiryango 2 ndumva abayuda ababenjamini kama n'abayuda nibo bari hajya yindi miryango 12 bavuga ko nayo iragerageza nayo ne kuvuga kugira nayo igira ijambo ko nabo ari bene Israeli. Rero hariho bamwe bavuze ati tuzigumira aha mbese bamwe bagiye bakagaya iby'Imana yabapangiye kubagirira bakavyanga Imana ikabajana muri iyi nzira nabo bakijana. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Baridogeye mu mahema yabo ntibumviriza ijwi ry'umukama ngo bidogera mu mahema yabo ntibumvira ijwi ry'umukama. No mu yindi mvugo bo baridoze harabagararije batazobona ubwami bw'ijuru kandi bene Israeli bose bagomba kubona ubwami bw'ijuru ariko ntibazobibona kuko no mu byashuriwe Yohani baratubwira imiryango ya bene Israeli abazoja mu bwami bw'ijuru baravuga mu muryango wa Gadi 10 mu muryango wa Levi. Rero urumva hariho abanyisirayeli benshi bavukiye muri Israeli batazinjira ubwami bw'ijuru bazoja mu muriro kandi abanyisirayeli iyo bitwara neza impera zabo zari byo mu ijuru. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. 2:6 bavuga ngo yarababanguriye ko ukuboko kwiwe ngo abahonereze mu bugaragwa. Imana yababanguriye ku kuboko kwiwe ngo ibahonereze mu bugaragwa. Reka twumvene byabananije 2:7 ahonye urubyaro rwabo mu mahanga kandi abashwiragize mu bihugu byose. Imana yarababanguriye ko ukuboko kwayo bari mu bugaragwa ngo kandi ibashwiragize mu mahanga yose. Aha rero hajya bari mu bugaragwa Imana irakaye ishaka kubatikiza ibi bimwe twabivuze ko Musa agatakambira Imana ariko nubwo byagiye biragenda uko na Musa atakiri ku isi na Aroni imbere atakiri ku isi byageze aho n'ubundi bagenda baranyabagira ibintu birababera nabi. Mwibuke hariya kwa bana Bukondonozoro bose na Bukondonozoro yasenye igisengera cya Yeruzalemu akanyaga ibikombe by'Imana n'ibikoresho bakoresha akabijana nabajya ba Budenego bose akabajana akaza kubagira abacakara niki. Ibi byose byatumye babandi babana ba Israeli bagumye banyabagira barageze aho bagirira mu bihugu byose. Igihe intambara yari kiratangura gukomera muri Israeli ndazi ko nababwiye story ya bimwe ukuntu bari baranyabagiye n'ingene bagerageje kwiyunganyunga bagasubira kuja iwabo muri Israeli. Rero Imana abanyisirayeli mu isi yose baranyabagiye bariyo. Rero bagiye baranyabagira ibihugu byose nicyo gituma n'uyu munsi mubona hajya muri Israeli harimo intambara nta mahoro ariyo kandi na nyuma byaragiye birabuko bagiye baranyabagira uko Yesu yanduruka aravukira hajya muri Israeli ntibanamumenya. Rero ariko ijambo ry'umutwe ritubwira ngo n'imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana nizo zatumye n'ubu bamwe bararongeye gushinga n'ubutegetsi hajya muri Israeli. 2:8 baracuditse n'ikigirwamana citwa Bahari c'Ipehori bajya imbagwa zigenewe abapfuye. Ngo baracuditse n'ikigirwamana citwa Bahari ngo bakaza barajya inyama
zitambirwa n'abapfuye. Aha rero mu bitabo byose ugenda urasoma by'abami, mbese ibitabo byinshi byo mu bwuzure bwa kera muca musanga ibyo bigirwamana, ingene baza bararya inyama z'ibitambiwe bigirwamana, ibintu nk'ibyo. Abanka kuzirya ariko nibo wasanga Imana yagize iki, yatabaye yarokoye. Barashavuje umukama mu bikorwa byabo, ikiza gica kibadukamo. Ngo barashavuje Imana, barashavuje umukama, barashavuje Imana mu bikorwa byo bakora Abanyisirayeli, bakakora ibikorwa Imana bibabaza Imana, harimo nyene bya bigirwamana, kubaza bijya bigirwamana, ngo cyitwa Bahari, nibuke hari n'ikitwa Bahari Zeberi, hari n'ikitwa Beri, hari n'ikitwa Nyimbarishera. Bifise ibigirwamana biri muri Bibiliya ni byinshi. Nigeze kubanza ndasoma Bibiliya nza ndabyandika, sinibuka agapapuro, hari ikaye byanditsemo, ni byinshi birarenga, ngira byorenga n'ijana, ndumva nari maze kugera nko ku 10. Rero bana b'Imana barashavuje umukama, bakikoza ibyo bishakiye, ariko Imana yagumye ibagirira imbabazi zayo. 29 barashavuje umukama mu bikorwa byabo, ikiza gica kibadukamo. Ngo barashavuje umukama mu bikorwa bakora bibi, ngo ikiza gica kibadukamo. Ikiza gica kirabarigita. Muribuka ko ikiza cyaba badutsemo n'ikiza, hanyuma Imana ikagira naho ibwira Mose ticurisha inzoka y'umuringo imanike ku giti baze barayiweza. Musa akayicurisha bakamuseka, yababwira ati genda muze murihweza kiya giti kimanitse kw'inzoka. Bamwe titu Musa ibyo bintu azaratubesha sibyo, bakanka kukiraba, benshi bagatikira bagapfa bagashira. Mugabo harabigiriye inama bo kuvuga ati none kukiraba gusa, abakirabye barakira. Niyo mpamvu abo batwebwe mu bwuzure bushasha Yesu yaje akaba ari we none hamanikwa ku giti. Burya rero urabye Yesu wese arakira. Haleluya, amen. Urabye Yesu wese arakira. Abatamuraba nabo bagenda nk'uko aba Banyisirayeli bagiye baragenda. None rero twebwe duhiriwe duhishije, Yesu we yari yavuye no mu ijuru, arabanza aranatwigisha iby'ijuru. Musa nawe yari yavukiye mu isi, tena bamutora muri rwa ruzi rwa Eufurate. Bamutoye mu ruzi, ndumva ariyo ndagwibagiye murantunga, ndumva ari mu ruzi Yorodani, Eufurate. Bamusize mu ruzi, wa mukobwa wa Farawo akamutora. Ariko Yesu yaje avuye mu ijuru ari special, abamarayika babivuze, babibwiye Bikira Mariya bizi. Nyuma rero arabambwa ku musaraba, ngo umwizeye wese akire. Nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, abayiraba bagakira. None rero natwe dukwiye kuza turarangamiza Yesu, tukakunda umusaraba, tugakunda Yesu, niho tuzokira ibiduhanamiye. Bana b'Imana, dushaka twokubaha Imana, dushaka twokwegera Yesu umusaraba tukawugumbatira. Ati kubera iki? Ibintu birakomeye mu iyi si, ibintu bimeze nabi, ibintu biraza nabi. Bana b'Imana, umuhinga ni wo kwegera, akegera umusaraba. Ibintu bimeze nabi cyane, wenda bimwe tuzoza turabivuga bivanye n'inyigisho tuzoba tugezeko. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana.
ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen.